iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM. Nkuko mubibona turi kumwe n'abajeje umutekano, turi kumwe na commissaire municipal, tukaba turi kumwe na DG wa BBN, tukaba turi kumwe n'ujeje gisata cy'ubudandaji departement commerce na service communication n'abandi bari mu nzego zitandukanye. Intumbero y'igikorwa cy'uno munsi twazindukiye hano kuri nyubako ya societe basanzwe bakora amaji ya fungus ya coriandre, mugabo tukaba tuzi yuko babikora kutariko kandi bakabikora mu nzira zitemewe. Nayo mpamvu twaciye twifashisha DG wa BBN kugira ngo aze aturabire ibi bintu mbe ese koko vyemewe, kuko muravye twagiye dusangamo ibintu biteye ubwoba, kuvuga n'ibintu bibangamiye amagara y'abene gihugu. Abavyihereza bariho benshi wanashaka kuko babikura hanyene, tuvuga yuko ariyo entreprise cyangwa hinguriro ribikora, babitora hanyene. Aha turi muri quartier Mugaruro, muri zone Buterere, muri serire Rumuri, ibarabara rya kabiri Mengo rya kabiri, niho basanzwe babitora. Benshi mu babinywa barahari, amabotike yegereye kino kibanza baza kubirangurira hanyene, baravyihereza kandi ku bwinshi. Yego, akamamotera abantu bavyihereza, akamututira abantu bavyihereza nuko bihagarika, nuko bihagarika kuko birabangamira amagara y'abene gihugu. Bisanzwe ibi ni ibintu vyica kandi murazi yuko amagara ari ikintu gihambaye cyane. Niyo mpamvu tuvuga duti abavyihereza bose babihagarike, nivyemewe, nta n'uruhusha bafise. Ni nayo mpamvu ufise ngaho mwubaba DG wa BBN, nawe nyene ndibaza yuko havagira kanashikiriza kugira ngo abantu bamenye yuko abantu bakora ibintu bitemewe yuko tugiye kubahagurukira tubituze bive mu Burundi mu ntara yacu ya Bujumbura, cyane cyane muri commune ya Ntahangwa, kuko niho basanze hariho amahinguriro menshi cyane muri Ntahangwa akora ibintu bene ibi. Ikigo bita BBN ni ikigo kijejwe kuraba yuko ibihingurirwa ngaha byose mu Burundi bikwije bidafisa ubunenge, niko tuvyita. Twari tumaze kumva yuko mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane mu buraruko bwacu hahingurwa inzoga mu binywabi, bivuga yuko bakora ata amategeko bafise, bakongera bakabishira no ku rubuga. Ivyo rero byaruteye amakenga. Mu ndwi heze mwaravyiboneye yuko hari mu maramvyo menga igikorwa nk'iki cabaye. Abo mu ntwaro ngaha muri commune Ntahangwa baturiye akara kugira ngo tugende turi kumwe turabe by'ukuri izo nzoga ingene zimeze, ko zikwije ivyangombwa, ko zifise impapuro. Hanyuma rero nako turi ngaha turi kumwe nabo mu ntwaro, turi kumwe nabo mu gipolisi, turi kumwe n'abene gihugu n'abamenyesha makuru baje kuraba ingene ibintu bimeze. Tukibaza ngaha tukishika ngaha twasanze uyu muntu ariko arakorera mu binywabi ukuri kwami. We wavuga ngo kuva mu mwaka wa 2019 yarasavye ngo impapuro ngo arazibura, aca yigira umugambi wo kubikora mu kinyegero. N'inzoga harimwo n'ibintu vy'ifu ngaha. Urumva reko ko amaze imyaka myinshi ahingura iyi nzoga mu kinywabi. Tugere kuraba usanze ahakorera, tubanze turahakorera, ahakorera ho nyene ntihakwije amategeko, hateye isoni. Inzoga nayo mwumvise kwidakwije amategeko, hama muravye ibirimwo biteye ubwoba. Umaze kubona ikinyobwa bashiramwo bijye byo mu nda, sinzi ko ari ivyimbwa, sinzi ko ari ivyimpene, sinzi ko ari ivyiki, n'ukwica bene gihugu. Uyu rero barandika ngo nabagwiza tunga ngo bariko barateza imbere Burundi, mugana babusubiza inyuma. Kenshi haravuga ko hapfa abantu benshi banywa inzoga nka zenizi. Muze murabe neza, muzosanga nyinshi ari izidakwije amategeko, kandi niko ndavyibaza. Bivuga rero ubu twavuye hasi y'aba BBN, baba bo mu ntwaro, baba igipolisi, abatwara
imitumba n'abandi bose amakartier tukwiye kuva hasi ngo dutuze ubu bukozi bwa nabi uhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu cyose. Tukaba tubateye akamo tubasaba umuntu wese azi ngaha mu gisagara ca Bujumbura mw'iyi quartier yiwanyu mw'iyi komine yiwanyu hari ibintu nk'ibi aze aturya kara no kubatabara kuko aba bantu nabicanye kuko umaze kuraba ivyo bakora ivyo babikoramwo birateye isoni bagashika rero no kugwega aho bafata n'amacupa bashira mu macupa bagashira ko n'ubuntu bw'ubupapuro bwerekana ko ngo birakwije amategeko ngo biriko ibirimwo kwijana harimo umwambiro ungana gutya je nabiravye nasanze n'akashushanyo dukoresha ka BBN bagafise mugabo uravye neza indome BBN ntaziriko. Ibi rero n'uburozi bumwe bubi nukuri birateye isoni. Tubasabe je mbere shaka gutanga nimero ya telefone yanje ndakunda kubikora abari hafi muyandike. Nitwa Ndayiragije Samuel, telefone 61 ubusa 8 6 8 9. Ndasubiramwo 6 1 ubusa 8 6 8 9. Aha twavuye hasi mwabibonye kandi dusubira inyuma mpaka byose tubitujije tugashira ibintu ku murongo kandi nta kizotunanira na cyane turi kumwe na mwebwe abene gihugu turazi ko byose tubishoboye. Nuzonanirana igipolisi ngiki kandi nazonanira igipolisi. Ubu rero twavuye hasi mu byumva uyu nawe namwe muco mubona ntasubire kugorana ngaha. Ubutungane burakurikira amahanda zoja ko abantu nk'aba nabadusubiza inyuma nabadashaka yambono kazoza yacu igihugu cifashe mu 2040 igihugu gitembere mu 2050 ko tuyishikako. Murana banditse ngabandi kumenga ni paradiso bimeze neza muga nifisi abantu bakunda Burundi n'abantu bashaka kubasubiza inyuma no kubicisha ngo birongere amafaranga barero no kubahagurukira dufashe dukoranye namwebwe mwese birashoboka tugira amahoro. Irebe FM, iradiyo